ubuhirwe ni ukwiyumva ko utekanye mu mutima no ku mubiri, ufise amahoro n'akanyamuneza, ufise amahoro n'akanyamuneza, nawe usangirira ku rurimi canke ugasenga uhumirije canke ukagira amashapure, hanyuma ntugende ngo ugire ubutungane. Imana igira iti ibyo bisabisho byawe ndabiyorwa, naho waye amaboko kwa kundi duhora tugira bamwe ni wewe mugenga wanje Yezu, ntiyumviriza agira ati nawe ugira uku ndahindukira ngaca ndaba hirya, kubera utariko uragendera ubutungane. Ni ukuvuga rero kugendera ubutungane bizana ubuhirwe, bizana amahoro, bizana imigisha, ni uguheza umuntu akaba yubaha Imana. Abasaberi mwese n'umucubahiro cy'uyawe n'Imana canke n'igihugu, mwebwe bamenyesha makuru, tugira amahoro ya Kristo. Nayumvawe yuko uyu munsi ukugurura iri hwaniro ryacu ryanyu, ndose uyu mwanya wo kuza kubaha iki kiganiro, na cyane cyane ko harimwo n'urwaruka rutari ruke. Rero icyiyumviro nyamukuru nagomba nshimikire ko ni iki: inzira y'ubuzima n'ubuhirwe n'imihezagiro no kugendera amabwirizwa y'Imana. Inzira y'ubuzima y'ubuhirwe n'imihezagiro no kugendera amabwirizwa y'Imana tubisanga mu gitabo cy'amategeko 30 akarongo ka 15 gushika kuri 16. Ngoma ragishikirize muri izi ntumbero zine ngurunguru. Intumbero ya mbere, twotegerera gute ubuhirwe butuma umuntu yumva yuko afise amahoro, yuko afise ubuzima. Twotegerera gute ubuhirwe butuma umuntu yumva yuko afise amahoro, afise ubuzima. Iyo niyo ntumbero ya mbere. Intumbero ya kabiri, ubuhirwe muri Bibiliya nyeranda bujana ku buzima babutegera gute. Intumbero ya gatatu, Imana ishaka ko tumenya amabwirizwa yayo tukayagendera ngo tubone guhirwa no kugira ubuzima. Intumbero ya kane ariyo yanyuma gaca nsozera, twokora iki kugira ngo dushobore kugendera mu nzira itanga ubuhirwe n'ubuzima nyabuzima. Nico rero bikuru bikunda agomba gushimikira. Hama rero utangure uko twotegera gutuhirwe butuma umuntu yumva yuko afise amahoro. Kuri intumbero ya mbere ndayifisemo nk'ingingo zitatu. Ingingo ya mbere, uko bamwe mu Barundi biyumvira ubuhirwe. Ingingo ya kabiri, ubuhirwe n'ubuzima ku bashakashatsi. Hanyuma ndaheze ntandukira rero intumbero igira kabiri.
rero muti mu mibereho y'abantu hariho abibaza yuko umuntu ahiriwe ari ufise ibyara, hari n'abahora bava mu yarasutse ibintu, abantu bafise ibintu canke abana bateye imbere. Ari naco gituma bamwe bamwe usanga bavuga ngo naka wewe warahiriwe uko abana biwe badata hasi, naka arahiriwe kuko yabyaye abazungu, muramubyumva, naka arahiriwe kuko atunze, naka arahiriwe kuko atakimugoye ararya akaryama, naka arahiriwe kuko yabyaye abahungu benshi, hari n'ababivuga ngira atarabuba umugabo, naka arahiriwe kuko afise umuryango munini, naka arahiriwe kuko akundwa, naka arahiriwe kuko afise inka, amamodoka, imirima n'ibindi. Ubwo burihirwe rero ahanini buhagaze kugira ibintu canke abantu canke imibano myiza. Novuga yuko ubwo buhirwe ari citiranwa c'imigisha. Urashaka kugira imigisha mugabo udahiriwe, uwagowe n'utavyaye, ariko sivyo, kuko hari abasutse badahimbagwa kunganya n'uwavyaye imwe n'utavyaye mbere. Umuntu ahigwa iyo afise urukundo. Naho mufata muri Bibiliya, Ana yabyaye umwana umwe akuze ariwe Samueli, ariko mugenzi we Penina yarasutse yashikanye ku 10, mugabo yabyaye ibihunda, bamwe bamuvyara ibihunda, abantu badahambaye. Nuko uwagowe ni nyamwigendako, wareze nabi, uwabiwe badatera imbere, ubutabana neza. Ariko abarundi baremera yuko imigisha n'imihezagiro biva ku Mana yo yari rugira, ikagira inka, rugira inka n'ibibondo. Mu by'ukuri ubuhirwe ni ukwiyumva ko utekanye mu mutima no ku mubiri, ufise amahoro n'akanyamuneza, ufise amahoro n'akanyamuneza. Bitari iby'akanya gato, aho ububabare, kudatekana, guhahamuka, amadidane bidafise ikibanza mu buzima. Ubuhirwe rero ntaho bihuriye na gato na bimwe twita ibiyayura mutwe canke ibiryohera umubiri, guhuza ibitsina, kunywa ibyo biyayura mutwe, kuborerwa, kugira amatungo canke ibintu byinshi. Ego nivyo bimwe bimwe birashobora kunganira, ariko kimwe kimwe kwaco ndigishobora kuzana ubuhirwe nyakuri. Ari naco gituma Imana yaturemye twiremeye, ariyo yonyene ishobora gutekanya ibikwiye umuntu, ikaduha ubuhirwe nyabuhirwe. Ari naco gituma nagira turabire hamwe ico abashakashatsi bavuga ku buhirwe. Aba ni nk'abitwa ba Spinoza, Munier, Kierkegaard, abafilozofe n'abandi. Bavuga ibintu bine bikuru bikuru ubuhirwe n'ubuzima ku bashakashatsi. Icambere ni ubumwe mu muntu muri we,
n'inzira ijana ku buhirwe. Ubwa kabiri, kubana neza n'abandi no kubakunda n'inzira ijana ku buhirwe. Ubwa gatatu, ubunywanyi nyakuri n'Imana, umuntu n'Imana n'inzira ijana ku buhirwe. Ubwa kane, gucudika n'ibidukikije nabyo nyene n'inzira ijana ku buhirwe. Abo n'abashakashatsi. Rero bumwe mu muntu n'inzira ijana ku buhirwe. By'ukuri uko umuntu yaremwe kugira ngo ahirwe, agire amahoro yuzuye mu mutima no mu buzima bwiwe, umutekano mu mubiri wiwe hamwe n'abandi n'Imana. Mu bituma umuntu yumva ko afise amahoro n'umutekano bijana ku buhirwe, hariho ibi bikurikira. Amahoro n'umutekano mu muntu nyene, muri jewe. Iyo umuntu atekanye muri we, adafise udutima tubiri, umutima wiwe ataco umwagiriza, uyo muntu aba mu mahoro, atanabi mwagiriza, nuko uko yinywanye umutima wo gusobanura ikibi n'iciza. Rero igihe umuntu atakimusogota ku mubiri canke ku mutima, igihe umuntu yatoreye inyishu ibibazo bikomakomeye akoresheje ubwenge Imana yamuhaye, uyo muntu aba ariko arafata inzira y'ubuhirwe, n'ahatoba aramucakamira, kuko harakenewe yuko abana neza n'abandi. Ari nacyo gituma ubwa kabiri, kubana neza n'abandi no kubakunda n'inzira ijana ku buhirwe. Urukundo, ukunda abandi, nuko biragutuma wumva ko ufise amahoro, eka mbere ugaheza ukabakorera ineza. Gusitira Umweranda niwe yanditse avuga ati, Mukama waturemye twiremeye umutima. Ndayigaruka ko hanyuma, uko umuntu yaremwe ngo yikunde, akunda abandi neza n'abandi, bongere bamugirire neza nawe nyene. Umuntu wese kugira ngo yiyumve arakeneye abandi nguko abandi nabo bamukeneye. Igihe rero umuntu habuze iyo ntumbero yo kuba magiriranire, umuntu akitera nk'igifyera, ndashobora kuronka amahoro no guhirwa. Kubana neza n'abandi, kubakunda n'inzira ijana ku buhirwe. Uyo mubano mwiza ushimikiye ku gufashanya no ku neza urazana amahoro mu muryango, mu ngo, mu bihugu, mu babanyi no ku kazi. Niyo nzira ijana ku buhirwe ku isi. Ariko ubuhirwa n'ubunywanyi bw'umuntu n'Imana nico kiza imbere. Na rero nagenda babwire nti, Gusitira Umweranda niwe yanditse avuga ati, Mukama waturemye twiremeye umutima wacu ushobora gutekana utakwegereye. Agakoko bita ngo umusakanyiga ni écureuil de montagne en français. Ako gakoko kumvise parfum yako, agasu kako, ndikamenya ahako gasu ahiyo parfum iva. Gatangura rero kwiruka kayirondera, kariruka kagakwira ibisaka, mugabo shaka fu agahagaze kakumva ya parfum irasubiriye, kagaca kabandanya kiruka, kirutse kasavye kahwereye, gashika kwibuye, kararyama karambaraye
kumva ya parufe noneho kagasu kava muriko karananiranye, kamanura ubuzuru n'ubunwa ngo kabimotere, mugabo inguvu zari zaheze, nuko gaca karapfa sije nowahera. kagiye kurondera ubwo buhirwe ahatariho, nk'uko umuntu nawe nyene kuri iyi si ashobora kwiruka agasaba akagira nte, nuko hanyuma ugaheza usanga apfuye nabi, atagize amahoro na gatoyi, atagize amahoro na gatoyi mu buzima bwiwe. Narigeze igihe nakora ngaha, narigeze kugenda bampamagara muri kilinike kugenda gufasha umuntu undamuhe amasakaramentu. Ndagenda nyamuntu y'umuntu w'umutunzi cyane, nuko mugabo yari arwaye bijya bita ubusina, yari mu kumeneka, ibintu byarimo no kunywa inzoga nyinshi cyane, kurya nyinshi numbatse. Hanyuma rero ahangomba gutangura kumuha amasakaramentu, niho mu nyuma haca umugore yibaza. Uwo mugore wiwaje yicara ku gitanda, nyamugabo ari kumwe na patiri, atangura kumutuka. Narakurondeye usigara urarya wenyene, nyakurenzwe ivu, ndapfuye usigara urarya, narakurondereye. Aca mutera umugere atari nguvu agira, nuko amajyembo n'ibintu bimeze uko. Hebagabo aya masakaramentu ntayo, reka nisohokere ndataha. Hanyuma rero maze iminota 10 ishitse ngaha, baca barampamagara bati wa muntu aracikanye, nuko ngo muhezagire. Reka da na yasikora muhezagire gikomeye, akubitana yari azi ibyisa zo bijyana, ubisiga ngaho nyine abari mu isengero bagasigara baraketa abandi, bagasigara naho tugira ingana gute nabyo tujana tubisiga ngaho. Nabarya wibaza yuko bagukunda cyane, muragendana, hanyuma bakagenda bararira, baba bakorokera mu cobo, murazoraba neza ntabakorokerayo, nuko nabo bokorokerayo bobanova, bakabatwara muhira, bagashika babaha ibijyazagu. Hari naho barara baborewe canke bahirivye, kira noneho mu Kirundi bavuga bati mbuntu isunikwa n'intore, nuko bimeze. Ariko wewe nawe Imana uri kurishurana niyo mana, arico gituma ubunywanyi bwawe n'Imana bukomeye cyane bwose. Nukurondera rero ubwo bunywanyi n'Imana biraheza bikazana amahoro. Ubwa kane gutudika n'ibidukikije n'inzira ijana ku mahoro n'ubuhirwe. Igihe tudacuditse n'ibidukikije ntidushobora kugira amahoro. Hari ingorane mu bidukikije, uruzuba, ibisebuzi ibikomeye, ibyuka byonona, amapfa, imyuzurira, imiyaga ikomeye, bituma umuntu abaho nabi canke bikamuhitana. Nico gituma dutegerezwa kubikingira, nico gituma tugereza gukingira ibidukikije ngo turonke amahoro akandi ajana ku buhirwe. Erega ni no muri iyo nzira mbere mwagomba duhora tubahamagarira gutera ibiti, abakuru banyu bahamagarira gutera ibiti. Muti rero ubuhirwe naho muri Bibiliya bumeze bujana kugera, bujana ku buzima bumeze gute? Imbere yuko dushikira ubuhirwe bwo muri Bibiliya ukugene bumeze, tubanze turabire hamwe za nyandiko zatorwa ikumurani impande y'ibahari ry'icunyunyu mwitabere morte, ukugene zivuga abahirwa baribo bijanye no guhezagirwa. Usanga hanini iya
zidashimikira ku bintu na gato, mugabo bijanye n'ukubaha Imana, ukugendera ubutungane, umutima mwiza, ubwitonzi. Izo nyandiko na Yesu akaba yarazifashishije mu kuvuga iby'ubuhirwe hamwe n'ayanyigisho ku gasozi, zirongera zikerekana uko abo bantu mu bwuzure bwa mbere babayeho n'ukugene bibaza ubuhirwe. Kuri bo rero hahiriwe uwuvuga afise umutima mwiza kandi akavuga atararaza. Hahezagiwe abatishimira igihagararo cyabo kandi bataja mu nzira y'akarenganyo. Hahiriwe abarondera Imana batari mu nabi kandi badafise umutima w'uruhendo. Hahiriwe abafise ubwitonzi kandi bakurikira inzira y'Uhoraho, abo nibo bahiriwe. Mu bwuzure bushasha naha Yesu nawe acavuga abahiriwe abaribo. Abahiriwe abahamwa babona ubutungane, hahiriwe abaremesha amahoro, hahiriwe abafise umutima w'ikigongwe, hahiriwe abafise umutima mwiza. Turasanga muri Matayo 5:1 gushika 8. Yesu Kristo umwana w'Imana atakimusoba ari Imana ntiyigeze avuga ati murahiriwe mwabatunzi. Mbega bashe niko atabiguze. Ntiyigeze avuga ati murahiriwe mwabatunzi. Ntiyigeze avuga ati murahiriwe mwabimeneke. Murabyumva? Ntiyigeze avuga ati murahiriwe mwabagore n'abakobwa beza beza. Ntiyigeze avuga ati murahiriwe mwabakuru. Ntiyigeze agira ati murahiriwe mwebwe ibintu bihinda hirya no hino na buhoro buhoro. Ibyo ntiyigeze abivuga, kandi ari umwana w'Imana. Yavuze ibyo ntegereje kuvuga, hahiriwe abagendera bya bindi biri mu bigize Imana: ukuri, ubutungane, umutima mwiza, umutima w'ikigongwe, umutima urondera amahoro. Mu gitabo naco c'ubwitonzi, igabane c'14 kuva akarongo ka 20 baratubwira yuko imivumo n'amagorwa ari ingwirikizi zo gusenga ibigirwamana mu kutubaha amabwirizwa y'Imana. Ibyo nta buhirwe n'amahoro bizana. Na ico gitabo geza kavuga kiti, vyongeye ukuzimira mu byerekeye kumenya Imana ntibyabahagije, ariko babaye muri ubwo jambo rirakomeye. Ukuzimira mu kuzimira ku byerekeye Imana ntibyabahagije. Abazimira mu byerekeye Imana ntabwo byabahagije namba, ariko babaye mu ntambara ihambaye kutamenya. Ayo mabi bayita amahoro. Ngako bagira iminsi mikuru ikaze y'imigenzo idasanzwe, imigirwa y'ukwica abana, amabanga nyegeje, ubuzima n'ubugeni butagira agatosi nibo babaye bakibizigama. Ati hose n'urudabagi rudaheza ngo turuzane ubuhirwe n'amahoro. Urudabagi, amaraso n'ubwicanyi, ubusuma n'ububeshi, ibore, ukutizigirwa, umugumuko, ubuhemu, ugufata ibyiza utariko, ukwibagira ineza, ugutosekaza imitima, uguhubanya ibitsina, ukutubahiriza amategeko mububatse. Nkako ugusenga ibigirwamana bitagira izina ni intango, ingomoko n'iherezo ry'inabi yose. Nta buhirwe, nta mahoro,
by'umutima biheza ngo bizane na buhoro buhoro. Nimurabe no mu buzima bw'abantu abarenga amabwirizwa y'Imana bibazanira ingwirikizi mbi cyane, nk'abigeme batwarira zishushu bagira amagorwa menshi, eka mbere n'abahungu, kuko uwo munsi hari icyo bita komeka. Abatagize komeka ni umwigeme batwaje inda aca yomeka, aca agiye nyuma y'uwo muhungu adafise n'ahaba, uwo muhungu bikamugora akamujana mu nzu batekamwo canke mu nzu kwa se, bigaheza bikamugora. Ka gahungu gaca kaba kararondera amahera mu bagenzi ngagaca komokera i Tanzania canke ahandi, birirwa baromoka uko nyene, akaba papa atabikwiye. Urumva n'ibara ry'umutemere. Agakobwa nako ugasanga kagiye kuba kamama, nako nyene ataho karigeza, gaca kagenda kamerewe nabi. Iyo ni ngwirikizi rero yacaga icumuro no kurenga ibwirizwa ry'Imana. Ibyo mwe mubitegere mwebwe rwaruka, ni ikintu gikomeye cyane gose. Nimurabe kandi byongeye mu rwaruka, raba nka rwaruka wica abantu hariya inyabiraba. Nuko wica abantu hariya inyabiraba, baruciriye bamwe muri bo babaciriye umunyororo wo guherayo. Mwarabyumvise, babaciriye umunyororo wo guherayo, abandi babacira imiliyoni zidaharurwa. Nuko muraheza mutinye rero ibwirizwa ry'Imana. Nuwo kubereye ati genda ukora uku, ico kintu kitari mu neza, kitajanye n'ibwirizwa ry'Imana, canke kuko wewe Imana izokikubaza, canke uko urumva nk'abo barabajijwe. No kuvuga baragize ingwirikizi mbi, baragize ingwirikizi mbi. Rero umuntu ashobora gutuma kugira ibwirizwa ry'Imana kurirenga amenya, nuko bijanye n'ibyo ariko ndavuga, ubwicanyi uriki biraheza bikakugirira ingwirikizi mbi mu buzima bwawe, bikakugirira ingwirikizi mbi mu buzima bwawe. Ari nacyo gituma rero dutegerezwa koko kubaha ubuzima bw'umuntu, nuko kuko noneho ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, kandi Imana ivuga iti amaraso y'umuntu sinzobura kuyahora. Dufatiye ku ndinganizo ndoramana, igihe umubwirwa werekeza ku Mana udafatikanijwe n'ubutungane mu bavukanyi, abahanuzi bavuga ko atari Imana igumana n'abayo, ihimbazwa muri iyo migenzo, ariko ikigirwamana. Nico gituma kugira ubutungane niko kumenya Imana, niko kumenya Imana. Ibyo dusoma muri Yeremiya 22:13-16, aragowe wubaka inzu yiwe adakurikije ubutungane, akubaka ivyumba byo hejuru adakurikije ingingo, umubanyi wiwe agakora atampembo ntamuhe ingero yiwe. So wawe ntiyarya ntiyanywa kandi agakurikiza ingingo zanje z'ubutungane, uko siko kumenya jewe none. Murabyumva gaho, murabitegera neza. Uko niko kumenya n'ubwe mugize inzu z'igorofa ziciye mu kinyoma. Bivuga rero yuko uwikurikiza ubutungane mu byakora byose ari we abahiriwe, nk'uko Yeremiya abivuga mu igabane 22. Kandi byongeye n'ibisabisho bishikirizwa bivugwa bigashikirizwa hatari ubutungane, ibyo bisabisho nibishika ku nyota Imana. Mwisengero nababariye nti nawe usangirira ku rurimi, canke ugasenga uhumirije, canke
ukagira amashapure hanyuma ntugende ngo ugire ubutungane. Imana igira iti ibyo bisabisho byawe ndabiyorwa. Naho waye amaboko kwa kundi duhora tugira bamwe ni wewe mugenga wanje Yezu ntiyumviriza, agira ati nawe ugira uku ndahindukira ngaca ndaba hirya kubera utariko uragendera ubutungane. Nukuvuga rero kugendera ubutungane bizana ubuhirwe, bizana amahoro, bizana imigisha, nuguheza umuntu akaba yubaha Imana.